uyu mupfasoni ni igitangaza kweri. Abantu barasaze, abantu barahumye. Umuntu yokwibaza ati kubera ko uyu mugore atitoje. Ngoma ndabumvishe agace gatoya k'ijambo yavuze mu gushigikira Kamala Harris, umukandida ariko yitoza kino gihe. Muze kuraba n'ukuntu yakiriye umugabo wiwe kuri stage. Uyu mugore ntabaho kabisa. Okay. We got a big night ahead. Thank you all so much. Thank you so much. Nawe nyene yadamwe. Okay. Biboneka ko yakoze ku mitima y'abantu benshi. Abantu bo muri Chicago murakomeye. Yeah. All right. Something Uno munsi hano hariho ikintu kidasanzwe, siko? Yego cyane. Biriko bibera muri kino kibanza, ariko ndazi yuko biriko biracana ko muri kino gihugu dukunda. Umunezero n'umunezero udasanzwe twaheruka kubona muri vya bihe vya kera. Aha ndazi yuko muzi ico mvuze. Ibi bibaye kubera ubushobozi bwo kwizera. Ugusimba habaye inguvu, ubwira kugira ngo dusubire gushika kuri uno munsi mwiza. Turose akaryo keza ko gutsinda imwe mu mbi z'ubwoba, z'ugwanko, z'amacakubiri vyatunyoshe kandi bibandanye bidukurikirana kugira ngo bitubuze gushika ku masezerano y'iki gihugu gitangaje. Ivyo nivyo bigomba kutubuza gushika ku ndoto za basogokuru na basogokuruza. Bakoze ibishoboka kugira ngo twidegemvye muri kino gihugu, bakitanga n'ubuzima bwabo burahasigara. Amerika, ivyizigiro, umunezero bigiye kugaruka. Ati tugarutse? Mana yanje. Dutegerezwa kurengera ico kintu cose cogomba kuturengera. Vyose biri mu maboko yacu. Turafise ubushobozi bwo guhindura iki gihugu cacu kikaja kure y'ubwoba n'ugwanko n'amacakubiri n'ububegito bwo kuguma twizingira kuri kahise. Turafise ubushobozi bwo guhuza ivyizigiro vyacu n'ibikorwa. Dufise ubushobozi bwo guhagararira urukundo, ukwitanga, icuya byaranze abavyeyi bacu bitangiye kino gihugu. Twarabikoze imbere yanyu kandi turizera ko n'ubu bishoboka. Reka dusubire tubikore nk'uko twari twabikoze. Reka tubandanye dusunika igihugu cacu gitera imbere, gitere kija hejuru, egome kije hejuru cane. Ivyo tubikore mu gutora Kamala Harris nk'umuprezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na timu bari kumwe. Murakoze mwese, Imana ibahezagire. Nababwiye ko ari agace gatoya cane. Bagabo ba mama, uyu mugore ni danje kabisa. Ubu iyo yitoza ntiyogiye adakubise hasi Trump. Reka rero muraba kandi kantu k'agasupesiyare yagize. Imbere yuko ngenda mfise ikindi gikorwa gihambaye kuri uno mugoroba. Ego cane. Ikindi gikorwa kabisa. Murakoze cane ku rukundo. Muri kano kanya rero ndi n'iteka ryinshi kwakira umuntu adasanzwe, azi ibintu vyinshi kuvyerekeye ivyizigiro.
umuntu amaze igihe kinini akomeza demokarasi. Kandi reka ndababwire, jewe mbana nawe iminsi yose aravyuka, iminsi yose akiyumvira iciza cose cotuma iki gihugu kimera neza. Ndabasabe mumfashe kwakira umuperezida wa 44 akongera akaba umukunzi mu buzima bwanje, Barack Obama. Mana yanje atambukana ibiro. Mumbwire umugore wawe agukoreye akantu nkaka, besha nkaha Obama yiyumva gute? Iki nico bita umugore w'ubwenge. Obama ati none mwebwe bagabo ntimuvyiboneye? Oya vrema namwebwe nimuvugisha ukuri, umugore nk'uyu ntimubona ko arenze? Hamwe naba si bamwe b'inzahabu n'utubuye tw'utubuyenge bagabo bibiri ivuga ngo umugore w'ubwenge wasumba utubuye twa marijane. Oya vrema namwe n'uwo kwankaga kwavu yovuga ati karanyaruka. Ndabira ibintu Obama gumagira atavuga n'ijambo na rimwe, ati ndabira. Oya vrema aka kantu kanyishe n'ukuri. Aha rero bamwe naho tukengera ijambo ry'Imana rirabivuga. Reka tuje mu gitabo c'imigani. Imigani igesha 31 ku murongo w'10 haravuga ngo umugore aroranye ninde yo muronka, kuko ari uw'igiciro kurusha utubuyenge twitwa marijani. Utwo tubuyenge jewe ntatwonzi, ariko dushobora kuba tuzimvye ivyo ariyo vyose. Ngo umutima w'umugabo wiwe wama umwizigira, ngo yateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge. Aho ni ku murongo wa 26. Ngo abana biwe bava hasi bakamuhezagira, n'umugabo wiwe nawe akamushemagiza ati hari abagore benshi kw'isi bakora ivyiza, ariko weho urabarya inamba, ariko weho urabaruta bose. Nawe ati sheri ndagushimiye cyane. Ngo umutima w'umugabo wiwe uramwizigira. Voilà. Iyo wizigiye umuntu no kumukunda umukunda. Umugabo afise umugore w'ubwenge no kugurukira mu kirere, yogurukira mu kirere. Hari akaganiro bahora bavuga kuri Europe, yasinzi ko mwahora mukumva ngo no mukurahe. Mwebwe ngira ngo ntimwakumviriza da, kandabareke undabire uburemere uyu munezero Obama yari afise. Ati jewe rero nararongoye kabisa, ati jewe narose icuma, jewe Obama. Abagabo ushobora kuraba ukavuga uti none bagabo ababobo aya macensi bayakuye hehe? Bo ntimumbagira ibisiga ndabasavye, reka ndabereke Obama. Ndabereke ingene atambuka wa mayinka. Ati sheri felicitation, uraryoheye cane, ndashimira Imana yakumpaye. Aho niko yariko aramubwira ati no ndabireke jewe kabisa munsi burankuraho. Abantu bose baguma bibaza bati none umugore w'ubwenge ameze gute? Umugore w'ubwenge ntuza kugusasira gusa bigaherera ngaho. Oya, umugore w'ubwenge n'umugore yitahuye. Umugore w'ubwenge n'uwuzi ico yabereyeho. Umugore w'ubwenge n'uwuzi agaciro k'umugabo wiwe. Umugore w'ubwenge n'uwubaha umugabo wiwe. Umugore w'ubwenge n'uwatavuga ivyo ari byo vyose, ahubwo avuga ivy'ubwenge. Umugore w'ubwenge n'uwazi kwakira umugabo wiwe mu buryo budasanzwe kandi n'igishika cinshi. Ashira hejuru umugabo wiwe, ashemagiza ubwenge bwiwe, arati ibyiza umugabo wiwe akora. But it is now my honor to introduce somebody who knows a whole lot about hope.
ati umuntu azi ibintu vyinshi cane kuvyerekeye ivyizigiro. Umugore w'ubwenge yerekana ko umugabo wiwe afise ubwenge kumurusha, azi vyinshi kumurusha. Someone who has spent his life strengthening our democracy, and let me tell you, as someone who lives with him, he wakes up every day, and thinks about what's best for this country. Umugore w'ubwenge ashingira intahe nziza umugabo wiwe. Please welcome America's 44th president and the love of my life, Barack Obama. Atakongera kaba rukundo kwanje. Mana yanje. Aha umugabo ibiro bica bipanda. Bo bivanye n'impano ufise, nyamba wigisha mu rusengero, umugabo wawe yicaye ngaho ariko arakumviriza. Ubigize neza aravuga ati, "Ego kabisa." Nimba udandaza uriko uravugisha abakiriya neza, umugabo wawe akaba ariko araraba aravuga ati, "Ego kabisa." Ico wahamagariwe cose upfe kuba uriko uragikora neza, umugabo wawe biramuhimbara, akumva umengo yo guterura. Nimba ukwakira abashitsi ukabakira neza cane, umugabo biramuhimbara cane. Aravuga ati, "None ngaha kwisi hari uwundi mugabo yoba yararose umugore nk'uyu." Umugabo acabona ko ari wewe rukumbi ubaho wenyene. Umugabo aca bipwaruru. Chapompera mu nzara. Ati sheri wewe ndakesha. Umugore arakwiye kubera icigwa abandi bagore benshi. Arakwiye kubera icigwa inkumi. Turakeneye inkumi zigaragaza inkumi z'ubwenge. Turakeneye kubona abarundikazi ejo bazoba bavuga nka ba Michelle Obama. Ibi ntibabivukanye, baravyize. Turakeneye inkumi zibonekeza mu vya politiki uko vyibonekeza ahandi. Turakeneye kubona inkumi zubaha Imana muri iki gisata zihaguruka. Turakeneye kubona inkumi n'abadamu bafise passion yo kubaka igihugu. Turakeneye urunganwe rushasha kabisa, amaraso mashasha. Ndizera nawe ko hatabura n'umwe afashwa n'aka kabonisi. Habure n'umwe tuvundurura. Uko biri kose biraryoshe. Ndabira Obama ingena nezerewe. Reka dushishikare tugaruza umunezero Satani yatunyatse wampaye inka hanitanje. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage ku ishure ry'abarundi bose. Mufyonde no kuri kakazogera. Ahasigaye reka twibanaririze gwa rugendo rwacu maze tugaruza umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Tuzobategurira icigwa c'ukuntu bashikiriza ijambo neza canke un bon discours, tubereke intambwe ku ntambwe. Nta kintu kiryoshe nko kuvuga ijambo abantu uribwiye bagasigara baragikugura. Abantu bagasigara barasarasatwa. Hari akantu abadamu batazi kandi ako kantu n'akagoborandya. Umugabo wese wo kwisi umenye uburyo bwo kumushira hejuru, uburyo bwo kumufata neza, uburyo bwo kumushemagiza, utwiwe twose wotumumarirako. Nimba ugomba kumpaririza wandike muri komantere twumve. Yumva yogurukira hejuru. Bo mwebwe mutararonka abagore mwese, reka ndabipfuritse kuronka canke guhitamwo abagore b'ubwenge. Mwibuke rya jambo rikomeye Warren Buffett yavuga ati, ingingo ikomeye wafashe canke uzofata mu buzima niyo guhitamwo uwo muzokubakana ubuzima bwawe bwose. Iyi ngingo rero murumva yuko ari ingingo itoroshe. Hari abayifashe basanga bayifashe nabi, ubuzima bwabo bubafuti. Hari n'abandi bayifashe neza, ubu bibereye mu kajuru ko mwisi. Ndakwipfurije kwibera mu kajuru ko mwisi.